Nous avons écouté une parole tumvise ijambo ry'intangamarara rikomeye, tout le conseil de Dieu, le dessein de inama Dieu z'Imana est résumé zikoranirijwe muri iri jambo dans ce que nous avons ko mu byo twasomye byerekana ibyo twakorewe i Golgotha ku murongo wa 13 na 15. Imana nitugirira ubuntu, turashimiye umwami ku buntu yatugiriye, de croire de tout notre cœur kwizera n'imitima yacu et yose d'accepter cette œuvre accomplie no kwemera icyo de la gikorwa rédemption. cy'ubucunguzi cyakoretse Pendant ce week-end, muri no weekend, muri no mpera y'indwi. c'est un jour particulier ni en umunsi mémoire le udasanzwe 2 avril. aho twibuka itariki zibiri z'ukwezi kwa kane. haheze imyaka 57 Et qui sont passés imyaka 57 iraheze depuis le 2 uhereye itariki zibiri 1962. ndamukiza 1962. Et je regarde ndaraba avec une profonde inyuma reconnaissance ngashima à toutes ces années cyane en kuri iyi arrière. myaka yose ishize. Puis en fait, ego oui, depuis 1900, kuva mu 1948 alors que j'ai 1948 consacré aho ma vie au Seigneur, nahereza ubugingo ensuite bwanje toutes umwami, les hanyuma autres années qu'on suivit, n'ijya myaka yose yakurikiye dans lesquelles iyo aho grâce de servir nagira ubuntu bwo vraiment gushobora le gukorera by'ukuri umwami, et à partir de 1900, kandi kuva mu 1952 depuis 1952, j'ai commencé à prêcher régulièrement. Et en 1952 niho natangura kuvuga ubutumwa gutangwa kuvuga ubutumwa. 1955 niho Mwene Branham yaza i Karlsruhe mu Budagi. aussi ce ministère, ndashimira Imana kubona rino bango ry'ubukozi, je peux prendre part directement à ce ministère. nashoboye gukora kugira umugabane ku ibango ry'ubukozi rya Mwene Branham. Igihe twabonanaho bwa mbere narashoboye kwibonera ijya mpano yari afise. Nous remercions le Seigneur turashimira umwami kubona yarongoye ibintu ko kubona nous avions la grâce, twaragira n'est-ce pas, ubuntu d'accepter bwo ce que le Seigneur kwemera ivyo umwami yakoze yasezeranye bwa kino gihe kubw'ubuntu bwiwe révélé yaraduhishuriye kandi et yaraduhaye. il nous laisse avoir part à ça. Nous pourrions, turashobora n'est-ce pas, regarder à toutes ces années en kuraba iyo arrière, myaka yose iheze, aussi aux derniers 40 ans, mu myaka 40 iheze, 79 ans, ça va faire Kuva 40 ans qui sont passés. 1939 hazo haheze imyaka 40 iheze. Umwami yaruguruye Toutes les portes jusqu'aux extrémités de imiryango la yose terre, gushaka ku mpera z'isi. et il pouvait ainsi s'accomplir ce que le Seigneur a promis. Ivyo Notre Seigneur a umwami promis, yari c'est-à-dire yasezeranye byashoboye gushika, kuvuga l'évangile ubutumwa du bwiza, royaume de Dieu ubutumwa bwiza sera prêché à toutes les nations buzigishwa, comme ubutumwa un bwiza buzigishwa, témoignage. buzigishwa amahanga yose kugira ngo bube igishinga ntahe La mu nyuma fin. iherezo ishike. Et cela a plu à Kandi Dieu ibi byarahimbaye Imana. le 11 juin Itariki 11 33 ruheshi de donner ce igihumbi mandat. magana cyenda mirongo itatu na Tous gatatu nous savons yaratanze iryo bango ry'ubukozi. Imana yatanze iryo bango N'est-ce pas? ry'ubukozi. Twese turazi qui s'est passé de manière ibyabaye surnaturelle. mu buryo budasanzwe, Le Seigneur, aho umwami wacu dans la nuée muri surnaturelle, cya est gicu kidasanzwe descendu yaramanutse, et avec voix puissante amanukanye n'ijwi rikomeye cyane n'ijwi rinini, tel que abwira Mwene Jean-Baptiste Branham a ati été envoyé kuko Yohana Umubatizi yarungutse kugira ngo abe integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo, uko niko que tu seras nawe envoyé avec un message urungikanywe ubutumwa qui sera buzo kwitangira imbere du retour. ukugaruka kwa Kristo. Dans la dernière lettre
mu cete gihanahanwa giheruka icyo nanditse naranditsemo ahantu mwene Branham avuga ko ibyo bintu byabaye mu 1933 aho mwene Branham avuga ko ibyo bintu byashitse mu 1933 inshuro zitatu ahantu hatatu hatandukanye mwene Branham yabivuze ko mu gihe gitandukanye avuga ati si jewe nzobinteguza ariko n'ubutumwa buzoba integuza ubutumwa buzoshika no ku mpera z'isi mbere yuko Yesu Kristo agaruka kandi n'ivyo vyabaye neza na neza n'ivyo vyabaye muri myaka yose ku bw'ubuntu bw'Imana. Turashobora kuvuga tuti no munsi tuti iki canditswe kirashitse imbere y'amaso yacu. Umwami wacu ahabwa ishimwe kuko twe turiko dukina ibintu vy'amadini, turi mu bintu vy'amadini kandi tugerageza kuzana ubushuhe ahantu butari cyane, ariko turashobora dukoranira mu nyonga z'Imana mu rukundo. Rero reka mu rukundo nongere ndababwira ibikurikira mu kubaha kose dukoraniye mu nyonga z'Imana kandi kugira ngo twumve ijambo ry'umwami, kugira ngo dushobore kurihishurirwa. Ku ruhande rwanje ndabasavye imbabazi n'ibishika, reka ndabahure gatoyi. Si vyiza kuza hano ku rusengero ufise ijojo uri kurarya mu kanwa, uri kurahekenya jojo. Iyo uri kuraza kumva ijambo ry'umwami hanyuma ukaba ufise nk'ijojo uri kurarya mu kanwa, bishoboka. Nimutahure ko turi hano dukoraniye mu nyonga z'Imana ishobora vyose, iri hejuru ya vyose, kugira ngo twumve ijambo ryiwe kandi ko dutegerezwa gutega amatwi umwami wacu. Uno munsi turafise abatugendeye, nashaka mfata umwanya kugira ngo ndondagure ibihugu: Ukraine, Finland, Suède, Denmark, Pologne, Tchèque, Slovaquie, Roumanie, Moldavie, Hongrie, Autriche, Suisse, Ufaransa, Belgique, Hollande, et ensuite de la mer, de l'Afrique du Sud, Afrika y'Epfo, Canada, des États-Unis, Amerika, et de la Bélarus, naho muri Bielorussie. Twese turi hano kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana. Niba naharuye neza, dufise abashitsi baje bava mu bihugu 23 bitandukanye. Kubera iki turi ngaha? Kuko twabwiwe ngo nkoraniriza abantu banje kugira ngo bashobore kumva amajambo yanje. Ntitushobora kureka kuvuga ibiriko birabera ku isi, na cyane cyane iyo biraba Israel na Yerusalemu. Ivyo biratubabaza, ariko umugwanizi akora ibishoboka vyose kugira ngo agwanye Israel kandi agwanye ishengero ry'umwami. Ubu ndabereke, ndabasomera ibintu bibiri cyangwa bitatu ibintu vyabaye muri ino misi iherezo. La reconnaissance du plateau du Golan, ivyo aho Leta Amerika zemera yuko misozi y'Igolan yegukira Israel. Ivyo rero kuvyemera vyugurura inzira y'ibindi bintu vyose vyasezeranywe muri Bibiliya. Vyugurura inzira y'ibindi vyasezeranywe muri Bibiliya. Hanyuma haranditswe ngo un appel commun
Jérusalem, ville de paix. ngo abantu bose bahamagarwa icyo abantu bose bahamagarirwa ngo nuko Yerusalemu ngo cyobe igisagara cy'amahoro kandi kikaba igisagara cy'amadini yose. Du roi Mohamed VI, umwami inama Mohamed VI wo muri Maroc bagiraniye na papa barasinye amasezerano hagati yabo, bari ibintu basinye baravuga bati Yerusalemu izoganzwe n'amategeko, izoba ibihugu byose bishobora guhurira muri Yerusalemu. Ni ukuvuga ko itazorabwa n'amategeko ya Israel, ariko ibihugu byose bizoba bifite uburenganzira. Turavye ibyavuzwe ku byo Papa François yavuze hano, Papa François aravuga ati agereranya Trump na Hitler, kandi yaramugabishije, aramugabisha turabona ko hariya ibintu bitariko biragenda neza. Turashobora kubanira gusoma tukaraba ibiko biraba. Dushimire umwami Imana kubona bivuye ku mutima dushobora kwizera ivyanditswe mu ijambo, kandi Yerusalemu cité 780 fois dans les versets de la Bible. Ivugwa inshuro 780 mu mirongo ya Bibiliya. Pardon, 87 fois. 87 fois. Inshuro 87 Yerusalemu ivugwa bayifatanya na Israel 780 hamwe n'ishengero ryo mu Isezerano Rishasha. Dans les Écritures, imirongo 870 ivuga kuri Yerusalemu gusa. Turazi ivy'Imana yasezeranye kandi ko yavuze ko izosura guhitoranya kandi Yerusalemu, kandi ko ivyagezwe vy'Uhoraho bizova i Yerusalemu. Aha nanditse imirongo 2 cyangwa 3 na cyane cyane imirongo yo muri Zefaniya, Sophonie, pardon. Sophonie chapitre 3, verset 9. Sophonie chapitre 3, verset 9. Zefaniya igice cya 3 mirongo 9. Des lèvres pures. Nuko icyo gihe nzohindura amoko bagira ururimi rutunganye, kugira ngo bose babone kwambaza izina ryanje jewe Uhoraho, bankorere bahuje inama. Cela viendra aussi. Ibi bizoshika aura pris son cours. Aho vyose bizoba byafashe inzira yavyo, les hommes auront produit le dégât. Abantu bagakora ivyo bishakiye. Dieu, lui, il interviendra. Imana izohaseruka, changera le cœur des hommes. hanyuma ihindura imitima y'abantu. Muri Zefaniya igice cya 3 umurongo 19 na 20. Voici en ce temps-là. Eraba icyo gihe, en ce temps-là, verset 19. eraba icyo gihe Zefaniya 3 umurongo 19. Eraba icyo gihe abazogwahaza bose nzobibabaza, abazogwahaza bose nzobibabaza. Je délivrerai les boiteux, kandi nzokiza abacumbagira n'abirukanywe ndabakoranirize hamwe, kandi abari n'ibiteterwa ku isi yose nzobahindura ishimwe n'izina rya rurangiranwa. Ils sont en épreuve. Ça, c'est en relation avec Israël. Ibi bijanye n'ibizoba muri Israel, bizoba muri Israel. Même encore 2 fois, il est écrit. Kabiri cyangwa 3 haranditswe ku murongo wa 20 ho havuga ibikurikira. Icyo gihe
Donc deux fois, verset 19, en ce temps-là, umurongo wa 19 ngo muri icyo gihe umurongo wa 20 naho bavuga ngo icyo gihe a été prédit et nous vivons dans ce temps aujourd'hui. igihe cya Zefaniya niho byavugwa, ariko ubu rero tuzavuga tuti igihe cyavugwa niki turimo, kuko Zefaniya avuga ngo icyo gihe umurongo wa 20 nzobacura imuhira, nzobacura imuhira mbere nzobakoraniriza hamwe, kuko nzobahindura ishimwe n'izina rya rurangiranwa mu moko yose yo ku isi, igihe nzogarukana abanyu bajanywe ari nyagano muvyibonera, nikoraho agize. Haleluya. Le Seigneur en allemand, le Seigneur, l'Éternel l'a promis. Mwami yarabisezeranye, Uhoraho yarabisezeranye, ni vyiza cyane, ariko birababaje cyane umutima iyo umuntu bibaye ngombwa yuko yumva ibitegurwa ngo amadini amwe atatu akomeye cyane ku isi, amadini atatu avuga ko yizera Imana imwe. Birababaje ibyo muri abyo bavuga, ariko dans la légende que Mahomet, ivyo murashobora kubisoma mu makuru ngo Mahomet avuga kuri Mahomet, Muhammad ngo yoba yaragiye ngo yafashe urugendo, ngo afata urugendo ari mwijoro ngo ajya muri paradi, ubwo rero ariko aragenda muri paradi ngo ari ku ndogobwa ngo yararuhukiye Yerusalemu, ngo ahamara umwanya ngo acabana ajya muri paradizo. Iyo niyo migani bakoresha kugira ngo bishimikize bavuga ko Yerusalemu ari ahabo. Turashimira Imana kubona Imana iyo vyose bifise mu minwe, kuko havuga ngo muri icyo gihe niba dufise amaso abona, turabona yuko turi muri icyo gihe aho Imana igiye gukora ibyanditswe muri Zefaniya, kandi turabona mu byanditswe ukuntu ijambo ry'Imana ari ry'igiciro kinini. Turavye ingaburo y'umwami ashobora kubura kuvuga kuri bene data dusangiye kuvuga ubutumwa, igikorwa cyo kuvuga ubutumwa, yaba bene data Michael, yaba bene data bandi baringa, bene data b'i Montreal, bene data b'i Paris, bene data mu Bwongereza. Imana nibahezagire bene data bose bavuga ijambo ry'Imana. Imana yashoboye kubakoresha kandi ikomeza kubakoresha kugira ngo mushobore kugabura ijambo ryera ry'Imana, ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya, kugira ngo murishikirize abantu nk'uko ryanditswe. Nimwiyumve neza hagati yacu, kandi bene data bose dusanga igikorwa cyo kuvuga ubutumwa, cyane cyane abari bariko badukurikirana ikibiriraho ku ngurukana bumenyi wa internet mu bisagara byose murimwo. Imana ibahezagire kandi bane namwe. Iryo niyo sengesho ryacu. Kimwe gusa iki kintu nashaka kuvuga ku rugendo mperutse gukora muri Lima muri Peru, rwari urugendo ruruhije cyane, kandi rero mu myaka mfise ntibyari bimeze neza, ariko umwami yarangiriye ubuntu. Ndashimira mwene data Pacheco, mwene data Milo yamperekeje, na Pacheco. Byari byiza cyane, umwami we yaravyitwararitse byose. Mwene data Tati ibyakora kugira ngo bose bashobore kuronka ibikoresho bya projection, kugira ngo abafise ibyo bikoresho bose bashobore kuja ku murongo bumenyi wa internet. Turashimira umwami kuri ibyo byose. Turashimiye kandi bene data wo muri Chili, barabaje muri Peru i Lima,
bose barabaramutsa cyari igikorane cyuzuyemo urukundo twashoboye kuronka urukundo hagati yacu ubu rero cyari igihe cy'ubuntu umuntu wese arashobora kuronka kubohoka gushitse kuko Yesu yaratanze impongano yacu ku musaraba i Golgotha yaratanze impongano y'ibyaha byacu ku musaraba i Golgotha ibi bintu ntimubyibagire ibyo twasoma mu Bakolosayi igice cya 3 nimubibike mu mitima yanyu ibyo twasoma mu Bakolosayi igice cya 3 abo bose batarashikanira ubugingo bwabo umwami batarahindukirira umwami ngo bihane bicuze ku bw'ubugingo bwabo ubuzima babayeho batagira Imana niba mutarashobora kwicuza mukaba mwumva muhagije no kuba mudafite Imana ibyo bisigura ko mutarahindukirira Imana icambere Imana itangura gukora ibanza kutugirira ubuntu bwayo rero tubanza kwemera ko turi abanyabyaha kandi dutandukanye n'Imana ngo twabisomye ngo gupfa mu buryo bw'imwemu tugendera mu nzira yagutse ijyana mu mahonero hanyuma Imana ikatugirira ubuntu tukamenya uko tumeze no gutahura yuko igikorwa cy'ubucunguzi cyabaye ku bwacu hanyuma rero twe twemera igikorwa cyakoretse ku bwacu umwe wese ategerezwa kwibonera guhindukirira Imana kwiwe agahindukirira Imana ubwiwe akagaruka kuri Kristo hanyuma akabona kuvuka ubwa kabiri agahinduka muri mitima yacu ibwira mu mitima yacu iyo bibaye ibintu by'ukuri bice bidutuma tuvuka ubwa kabiri hanyuma tukamenya ko twabacitse abana b'Imana bavutse ubwa kabiri ku bw'ibyizigiro bizima ibyo nabyo bishingiwe ntahe no kuzuka kwa Yesu Kristo mu bapfuye twese turazi yuko urupfu rwiwe amaraso yiwe yasese ku bwacu urupfu rwiwe byari ibintu bikenewe ariko biciye mu kuzuka kwiwe niho intsinzi y'Imana yakigaragara icete cyaturega cyaciye gikurwaho ubu nimvire kuri Zaburi 103 ngo niwe akubabarira ibyaha byawe vyose agakiza indwara zawe zose hanyuma ubugingo bakabutwikiriza twikiriza igitsibo n'ubuntu ni ukuvuga ahantu bene z'abakundana bashiki bacu dushaka wibonera dushobora gutegurwa vy'ukuri mu vy'ukuri duteguwe kugaruka kwa Yesu Kristo ntibitsa kuba ibintu vyo gupfa kuvuga gusa ariko turatahura yuko turi mu gihe cy'iherezo kandi tugeze ku iherezo ubu turi ku iherezo ry'ibihe by'iherezo kandi bikwiye ko twaba tubivuga ibyo umwami wacu yavuze ati nimwabona ibyo byose bibaye biri muri Luka 21 muce muraramura amaso yanyu imitwe yanyu kuko muzi yuko ubucunguzi bwanyu buri hafi reka nongere some ivyanditswe bike les premières dans le psaume 50 icyambere tugisome muri Zaburi ya 50 twese turazi icyo cyanditswe kivuga ngo nkoraniriza abantu banje Zaburi ya 50 ni ibintu bikomeye cyane byangombwa cyane kugira ngo dushobore gukorana dushobore kumva ijambo ryera ry'Imana kandi turi mu gutinya Imana reka tongere tubivuge kandi aussi au repas, au souper du Seigneur. Tuvugeze ku ngaburo y'umwami umuntu ashaka kuza ku ngaburo y'umwami akwiye kubanza kwemera ibyakoretswe ku bwiwe igihe umwagazi w'intama yasesa amaraso yiwe tubwiza kumenya insiguro y'amaraso asese ku bwacu kuko ubugingo buri mu maraso cyo gituma
pour nous donner sa vie. kugira ngo ashobore kuduha ubugingo bwiwe yarasheshe amaraso yiwe. Le sang, il n'y a pas de pardon. Ata amaraso asesetse nta kubabarirwa. Urupfu rwari rwaje kuba ari ku isi bose, kuko umwami wacu yari yavuze ati igihe muzokijyako muzopfa uzopfa. Umwami wacu yaraje kugira ngo akure ubushobozi bw'urupfu. Yagiye ahantu haba bazimiye hariya kuzimu, aratangaza intsinzi, maze abizeye bose arababohora. Bari baraboshwe mu isezerano rya kera, arababohora, arabafata badugana nawe. Matayo 27, hanyuma biyereka benshi mu gisagara cera. Hanyuma Zaburi ya 24 irashika, haravuga ngo nimugire birebire yemwe marembo ahoraho, mwuguruke kugira ngo mureke umwami yinjire. Uko ni ku mwami wacu abera bose mu isezerano rishasha yabinjije mu bwiza. Muri Zaburi 24 abure turindiriye yuko agaruka kugira ngo dushobore kubana nawe kandi tuzamurwe mu bwiza. Ubu rero turafite no jambo ridasanzwe riri mu Baroma, Abaroma igice cya mbere, Abaroma igice cya mbere, Abaroma igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Abaroma igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Paulo umugurana wa Yesu Kristo nahamagariwe kuba intumwa narobanuriwe ubutumwa bwiza bw'Imana biciye mu muhamagaro uvuye ku Mana. Narobanuje ubutumwa bwiza, nahamagariwe kuba intumwa narobanuje ubutumwa bwiza. Natwe twaramagawe kandi dushyirwa ku ruhande kugira ngo twumve ubutumwa bw'Imana bw'igihe. Natwe twashyizwe ku ruhande kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'iwe kandi tugarukanwe ku mwami kandi tugarukanwe ku Mana no ku ijambo ryayo. Mu ya kabiri haranditswe ibikurikira ngo ubwo yasezeraniye kera mu kanwa kabo yavugisha mu byanditswe vyera. Ni vyiza cyane bashiki bacu bakundwa na bene data, tuguma dufatanye n'ivy'Imana yavuze mu isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Nta na kimwe twongera ko ivyo Imana yavuze mu isezerano rya kera no muri rishasha birahura cyane. Mu Baroma igice c'icumi umurongo wa 16, Baroma igice c'icumi umurongo wa 16. Ariko abumviye ubutumwa bwiza si bose, kandi ibi birababaje. Gushika ku ruhande, nashyize ku ruhande n'Imana, ampamagarirwa kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana. Hanyuma uyo mugabo rero, uyo muntu w'Imana yaranditse avuga ati ariko abumviye ubutumwa bwiza si bose bumviye iyi nkuru nziza. Hano aha rero niho tubona ibyo kumvira. Kutumvira nivyo vyatumye abantu bagwa, umuntu agwa muri Edeni. Ukwizera niko kwadukuye mu ngo kugwa no kutumvira Imana. Hano Paulo aravuga ati bose, ariko abumviye ubutumwa bwiza si bose. Mbega wewe urumvira? Jewe mbega ndumvira? Mbega turumvira? Mbega vy'ukuri turizera?
turizera nk'uko ibyanditswe bivuga, mbega turumvira, mbega twarashyize ku ruhande ukugomba kwacu kugira ngo dufate ukugomba kw'Imana, mbega ibyo Imana yarashoboye kubyandika ku mitima yacu. Haranditse ku murongo wa 16 ngo ariko abumviye ubutumwa bwiza si bose. Nk'uko Yesaya yavuze ati, mwami ninde yemeye ibyo twumvise? Ninde yemeye ibyo twumvise? Hano rero hari ibintu bikomeye. Turavuga ku butumwa nibwo buzoba integuza yo kugaruka kwa Kristo. Ariko hano hari ikibazo, ninde by'ukuri yemeye ubwo bukozi buvuye ku Mana? Ninde yemeye ubwo bukozi? Ninde ukubaho kuraho kwahishuriwe? Ninde yasohotse akava mu gwijiji rwose no mu mudurumu no mu bintu bitari byiza byose, akabohoka akava mu ibohero? Ninde? nk'uko byanditswe ngo yaduza ajyanye iminyago hanyuma abantu ingabire. Ninde ibyo yabyiboneye? Mu mashengero yose birigishwa, umwe wese akigisha uko abyumva, bigisha uko bashaka, n'umwe wese akizera uko abishaka. Hano hantu si ugushaka kwishyira hejuru, si ukwishyira hejuru, ariko hano hantu twigisha ijambo ryera ry'Imana kandi duhinda agashitsi mu gutinya kwinshi, kandi twararyemeye n'imitima yacu yose. Kandi ibyo birahuye n'isezerano rivuga riti, imbere y'uko wa munsi ugaruka k'umwami, wa munsi wo kugaruka, umunsi uhambaye w'uhoraho uhambaye, Imana yashaka kurungika intumwa, ubutumwa bw'uvugishwa n'Imana kugira ngo ashobore kutugarukana n'imitima yacu yose, tugarukane ku Mana no ku ijambo ryayo, atugarukane ku by'inkomoko, atugarukane ku ishengero ry'inkomoko, tuve mu mwemu y'ikidini hanyuma tugaruke kuri mwemu w'Imana. Uko niko dushimira Imana kubw'ivyo yakoresheje mu buryo bukomeye mwene Branham, yakoresheje mu buryo bukomeye. Kandi rero muri Tito naho haravuga ngo muri Tito igice cya mbere, Tito igice cya mbere, Tito igice cya mbere, Tito igice cya mbere avuga ati, je Paulo umukozi w'Imana kandi kubw'ukwizera kw'abatoranijwe, atari kubw'abahamagawe gusa, atari kubw'abagendera mu byumviro byabo, oya, ariko umuhamagaro w'Imana nk'uko twabwiwe hano, ivy'uwo mukozi w'Imana yari yahamagariwe cyangwa abakozi b'Imana bose, katungere tubisome ngaha muri Bibiliya. Paulo, Tito igice cya mbere, Tito igice cya mbere umurongo wa mbere. Paulo umugurano w'Imana, intumwa ya Yesu Kristo, mbiherewe kwizeza abo Imana yatoranije no kwigisha no kumenya ukuri gufatanije n'ukubaha Imana. Dans une marche dans la piété, en allemand, qui se prouve dans une marche dans la piété, pas des mouvements charismatiques, atari ibintu by'abakarismatike, ibikorwa by'abakarismatike, atari bikorane aho abantu bagerageza kwizanira ubushuhe bwabo, bagerageza kwizana utuntu two kugira ngo babe ariko abantu bagiye kumva ijambo ry'Imana, maze mwemu w'Imana akaba ari we akora mu mitima yacu. Duheje kumva ijambo ry'Imana uno munsi, abantu barahinduka bakavuka ubwa kabiri. Uno munsi mwemu w'Imana, abantu bari kumva ijambo ry'Imana, ibyo byose arabikora, ibi byiza byose arabikora, ibimubereye byiza byose arabikora. Ariko tuje mu gutinya Imana,
twemere iby'Imana yakoze. Hano Pawulo aravuga muri Tito igice cya mbere avuga ati Pawulo umugurano w'Imana intumwa ya Yesu Kristo mbihereye kwizeza b'Imana yatoranije. Ariko ushaka kunegura bamwe ariko bavuga ubutumwa bakomakomeye bose ndabazi, bose bafite integuro zabo kandi n'umunsi baracyazifise. Ninde mu gihe cyacu ni bande bari mu bantu by'ukuri bahamagawe n'Imana bashobora kuraba inyuma akavuga ku munsi yahamagariwe ko akatubwira n'ivyo yabwiwe ni muri abo bantu bose bariko baravuga ni bande bashobora kutubwira uko Imana yabahamagaye? Nta n'umwe muri abo bantu bose. Hariho umwe gusa yarazi umunsi n'isaha agashobora kuvuga ivyo yiboneye, ibintu bihambaye yaciyemwo. Yari umwe gusa mu butumwa bumwe nariko numviriza bwa Mwete Branham bwo mu 1957 Mwete Branham aratangi ashinga intaka avuga nararize ariko ndavyumviriza avuga kuri nyina na Mwete Branham aravuga ati Mwete Branham nawe yararize yumvise inkuru zamushikiye iminota 5 nyina ivyo yamubwiye vyashitse iminota 5 aheje kuvuka ngo yari mu biganza vya nyina. Hanyuma umuco udasanzwe winjira muri ico cyumba hamucuguma hejuru umutwe wa William Branham. 5 minutes après sa naissance, 5 minutes après iminota 5 nyuma yaho aheje kuvuka. Uwo muco kandi warabonetse, abantu bose bari aho hantu barabibonye. Abakozi b'Imana bose aranditse ngo ku bakozi b'Imana ngo nakumenye ukiri mu nda utaraburemerwa mu nda ya mama wawe. Nukuvuga babahawe umuhamagaro uvuye ku Mana bagatoranywa abatoranijwe. Uno munsi ntidukina ibintu vy'ikidini ariko vy'ukuri twaragira ubuntu n'Imana kugira ngo dushobore kuronguharigwa no kwizuza n'Imana agakiza tumaze kuvyibonera no kubw'ubuntu bw'Imana. Turashimira cyane Imana. Mu kanya gaheze nabivuze mbere y'abakundana bashiki bacu itariki 2 ndamukiza kuva 1952 haje imyaka 57 kuva mu gikomeze cyera 1952 haje imyaka 57 nagumye mu gikorwa cy'Imana ijoro n'umurango kubwa batoranijwe. Bamwe banditswe mu gitabo cy'umwana igitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama imbere y'uko isi n'ijuru biremwa. Nagumye mu gikorwa cy'umwami. Iyo rero twumvise intahe za bendata b'i Montréal icyo kuri bo ijambo ryahishuwe risigura n'ukuntu bashobora kuritanga kandi bivuye mu mitima yabo. Abagatanga na umwami ibyo yatujeje nta kindi nkora atari kubitanga. Ibyo nahawe n'umwami nibyo ntanga nanjye gushika no munsi. Nta kindi nazanye ciwanje ariko icyo nakoze gusa nukugabura n'ugutanga ivy'umwami wacu yaduhaye ku buntu bwiwe. Ego hano turashobora kubandanya gusoma ati jewe Paulo kandi aguma singa intakavuga ibango ry'ubukozi yahawe biranditswe ku murongo wa 3 Tito igice cya mbere umurongo wa 3 ati ariko mu bihe yitoranije yerekanishije ijambo ryayo ubutumwa najejwe nk'uko Imana umukiza wacu yageze. La prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de notre Seigneur Sauveur. Ijambo ryayo ubutumwa najejwe yerekanishijwe ijambo ryayo ubutumwa najejwe nk'uko Imana umukiza wacu yageze. Ivyo bisigura iki? Mu gihe gikwiye yaje kugaragaza ijambo ryayo mu gihe gikwiye.
dans ce temps. muri kino gihe En son temps. Pawulo avuga ngo Temps de Dieu. ngo mu gihe cyayo. Reka dusubiremo umurongo wa gatatu, Tito igice cya mbere umurongo wa gatatu. Ariko mu bihe Manifesté. yitoranirije yerekanishije ijambo ryayo ubutumwa najejwe nk'uko Imana umukiza wacu yageze. Amen. Muvuge muti amen. Manifesté. Révélé. Byaragaragaye Il nous a birahishurwa accordé la grâce kandi yatugiriye ubuntu de comprendre bwo gushobora gutahura neza vyose, seulement d'écriture. kandi icyo dukora tuva mu cyanditswe tuja mu kindi tutinyijemo ibyiyumviro byacu no gutahura kwacu, ariko tukaba tubona yuko isezerano rya kera na rishasha bihuye neza kandi tukabigenderamo. Yerekanye ijambo ryari ararishitsa mu gihe cyayo yageze. Confié d'après l'ordre de Dieu, le mandat de Dieu, l'appel de Dieu. Bihuye n'umuhamagaro w'Imana, bihuye n'umuhamagaro Imana yari yamuhamagaye. Bene tubakuru bashiki bacu, mwebwe bene data muvuga ijambo ry'Imana, mwigisha ijambo ry'Imana. Uyu ni umuhamagaro wacu mu gihe cyacu, kugira ngo dushobore gutanga ivy'umwami yahishuriye uvugishwa nayo, ivyanditswe mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha, ibyahishuwe byose byarahishuwe. Uko niko vyanditswe hano, yerekanishije ijambo ryayo ubutumwa najejwe nk'uko Imana umukiza wacu yageze, nk'uko ariko mu gihe ijambo najejwe. None jewe ninde yampaye itegeko ryo gufata urugendo? Mwibaza ko ari umuvuga butumwa w'umupantekotiste yampaye uburenganzira bwo kutandagenda mva njaha mfata ingendo? Ninde yampaye ubwo burenganzira bwo kugenda kuko uza nafata izo ngendo? Bene tubakuru n'abashiki bacu, ivyo ndiza kubivuga ndabikora kubw'umuhamagaro wavuye mu kanwa k'umwami wacu, umwami wenyine ubwiwe, kandi nagiriye ubuntu bw'Imana bwo gushobora kwigisha rino jambo ry'igiciro. Kandi abo bose ab'Imana bose bazokwizera, bavyemere kandi bavyakire. Nk'uko mu kanya gaheze twabisomye, si bose bashoboye kumvira, ariko abatoranijwe barashoboye abo bagerewe kubona ubwiza bw'Imana bo bazokumvira kandi bazokumvira kandi bizera ijambo ry'Imana ryahawe umuntu w'Imana muri kino gihe c'Imana, ryerekanwe kandi ryagerewe kino gihe. Ubu rero turaba igice cya kabiri, turafise n'umunsi ngaburo y'umwami. Kandi ndababwire, hirya y'ejo byari mu mutima wanje inshuro indwi naraje ndazunguruka ino nzu yose inshuro ndwi, mfise icyifuzo kimwe gusa, mvuga nti mwami numanuke hagati yacu, nugaragaza ijambo ryawe, urigaragaza hano hantu, icyoba intambamyi cyose ukibomore nka kumwabomora ibihome vy'Yeriko, vyose bikugweho, nugaragaza ubwiza bwawe n'intsinzi yawe y'Igolgota hagati mu bana bawe. Narazungurutse ino nzu inshuro indwi, narazungurutse ino nzu. Mu mutima wanjye rero ndazi neza yuko ko twizera Imana imwe, irya Mana nyene yahenuye Yeriko, yasenye Yeriko, niyo nyene twizera. Umwami wacu nawe aravuga ati nahawe ububasha bwose, ubushobozi bwose ku isi no mu ijuru, nk'uko twabisomye mu ijambo ntangabarara. Umwami wacu yaranesheje ubushobozi bwose bw'umugwanizi.
en public. abatetereza habona aravuga ati ko ndiho namwe muzobaho. Intsinzi yiwe niyo ntsinzi yacu. Muri nomera y'indwi dushaka kubikora bivuye mu mutima. Ijambo ryera ry'Imana hano abantu bacabagereza kwibaza ko turiko turiduza ngo tubwire abantu bakomeye. Oya ntacyo tumaze, ariko Imana yadutoranije kuva isi n'ijuru bitararemwa, kandi rero turabimushimiye n'imitima iciye bugufi. Yadushize ku ruhande, yaratwejeje, aratweza, aratwuhagira mu ijambo ry'ukuri bive mu mutima wacu wose. Rero turarindiriye isozerwa kandi tuzoribona twese turi kumwe. Ku vyerekeye ingaburo y'umwami, bene z'abakundwa na bashiki bacu, ibi rero bikwiye ko tubivuga uno munsi nk'uko twabivuze mu kanya gaheze. Abo bose baja ku ngaburo y'umwami nabo nyene bashoboye gushinga intahe bavuge bati bakaza kuvuga bati ibintu tuba tuje kwibuka hano ni ibintu natwe vyabaye mu mitima yacu, bwiza kuba mwaba vyabaye mu mutima wawe. Biba ari ibintu twiboneye mu bugingo bwacu. Havuga ngo nguyu umwagazi w'intama ukuri ibyaha bye bari mu isi. Ubwirizwa kwemera yuko kandi ukamenya neza yuko ibyaha byawe byakuweho, kandi ko twemeye ivyo umwami wacu yakoze ku bwacu. Ivyo navyo bikorwa n'igikorwa cyakoretse cy'ubucunguzi. Ikintu cyankenerwa bene tabakunda n'abashiki bacu, usoma mu butumwa bwiza azobona yuko mu gihe cya Pasika, mu gihe bafata vya Pasika, umwami wacu yafashe umutsima, umukate, arawushimira Imana, arawumanyura. Bariko barafata ivya Pasika, muzogaruka mu kuva igice cya 12 umurongo wa 6 cyangwa 23, aravuga ngo ninabona amaraso, aho nzobona amaraso nzobarengana. Mu isezerano rya kera yari amaraso y'umwagazi w'intama, nk'uko mwene Branham yakunda kubivuga. Ubuzima bw'umwagazi w'intama ntibwashobora kugaruka ku bugingo bw'umwana, ariko rero ubuzima bw'umwagazi w'intama w'Imana bwo ariyo maraso Yesu Kristo bwarashoboye kugaruka ku bacunguwe n'amaraso no mu bugingo bw'uwizera. Iyo bagi vya Pasika niho Uhoraho yategeka akavuga ati nibashira amaraso ku bishimaryango, maze umumarayika muranduzi naho yarashavuye afise uburake ntiyarafise uburenganzira bwo kwinjira aho hantu, kuko ku bishimaryango hari amaraso, bari mu burinzi bw'amaraso, ntibashobora kwishwa. Rero bakuru bashiki bacu, niko bimeze natwe kuno munsi. Ni vyiza cyane mu gihe cyo kurya ivya Pasika, ariko bikomeye cyane n'umwami wacu yafata umukate, arawumanyura, aravuga ati sinzosubira gusangira namwe umutobe w'inzabibu, ariko nzosubira gusangira namwe tugeze mu bwami bwa data. Mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, umugwi w'abacunguwe n'amaraso y'umwagazi w'intama, abatoranijwe, abo uno munsi bizera, uno munsi bumvira kandi bakemera ivyo Imana yaduhaye vyose, n'ubutumwa bw'iherezo barabwizera n'imitima yabo yose.
a cru turashobora kuvuga notre tuti prédication? ninde yizeye ibyo twumvise? Tous ceux qui sont de Dieu ab'Imana bose ont cru, reconnu baremeye, le mandat, barumva, baremera et intumwa, savent aussi que de manière baremera n'ubutumwa kandi mu buryo un budasanzwe, appel divin a été adressé à Frère Branham umwene Branham yahawe umuhamagaro udasanzwe, en vertu kandi de cet ordre divin direct. bivanye n'uwo muhamagaro uvuye ku Mana, Cette parole qui twaragiriye ubuntu bwo gushobora gusangira ibi bintu yajejwe, tubisangira n'abatoranijwe, kandi abo mu mahanga yose, mu moko yose no mu ndimi zose bazotega ugutwi icyo mwe muyareka abwira ishengero. notre Dieu, Imana à yacu lui soit l'honneur, ihabwa la icubahiro, gloire ubwiza, dans toute l'éternité. ibihe byose, ibihe bidashira, kandi Il a fait grâce. abo yagiriye ubuntu Il les a aussi justifiés. yarabatsindanishirije, kandi abo yatsindanishirije Donner yabahaye la gloire céleste. yabahaye kwambara ubwiza bwo mu ijuru. Abaroma 8:30. No musi nimwakira ijambo ry'Imana mugemere Dans la crainte, mu kubaha, avec respect, avec une crainte divine. mufise ugutinya kuva ku Mana, Croyant dans votre cœur, mwizera bivuye ku mutima yuko ivyo vyabaye ku bwanje no ku bwawewe. tous ceux qui sont ici, Iyo ni impano yavuye ku Mana. Umwe wese mu ariko barumva n'abari ku isi, mwese azoza imbere y'umwami amubwira ati, ce qu'il a. umwe wese naza imbere y'Imana yibwira icyo akeneye. Mwese nimumubwire, ukeneye guhindukirira umwami, ukeneye gukira indwara, ukeneye kuvuga ubwa kabiri cyangwa umatsi bamwe mwera, mubwira icyo ukeneye. Turamushimiye ku ijambo ryiwe yaduhaye, kandi akama rigaragaza ibihe byose. Ahabwa icubahiro n'ishimwe. Alléluia. ibihe Amen.